Yes, hola ukuza kuno munsi ni kimwe kikwerekana yuko entertainment yacu igenda itera imbere. Ni amwe mu makuru gushika uno munsi y'umuririmvyikazi Akelina ahejeje gushira ku mugaragaro ku rubuga rwiwe wa page yiwe ya Facebook ati mbega bigenda gute kubona umuntu agushira kuri affiche y'igiteramo kandi mutavuganye. Ati nka twebwe turi abakobwa hoho tuza kwerekana amabuno yacu kandi atamafaranga turiko turahabwa. Yemwe nshuti zanje ni atari. Nikelina rero ati ni fake affiche ni giteramo ntazi jewe kiko kizoba cyo kiragenda kuko nta na kimwe bambwiye, nta makuru no kunyuzaho y'ikino giteramo kuko nta na kimwe ndabizi ko. Basha ico giteramo kiko kiragaragara rero aho ifoto yagaragaye yuko iri kuri ipoto n'aya mapoto yarejije zo ni probleme bantu b'Imana. Ibiteramo bya fake vyose bishigwa ku mapoto yarejije zo. Ni atari inshuti zanje rero urumva yuko Kelina ati panado yanje sinogenda mu giteramo jewe ntazi. Oya no kuri namwe ni mubireke. Urazi kumushira umuntu kuri affiche mu giteramo atazi. Ndebera igiteramo nk'iki ca Lady ati jewe ntumbaze igiteramo nk'ibi. Bireke rero panado yiwe yavyanse ko arashobora kuja kwigirira mu giteramo atazi. Wacha we